Vraisemblablement, la Chine semble aider l'Afrique, mais ce n'est pas une aide gratuite comme Adrien l'a dit, c'est une stratégie. Si par exemple tu veux une information auprès d'un autorité quelconque, je ne suis pas sûre que tu auras cette information facilement. Si vous avez une information, par exemple, que vous voyez que vous pouvez partager avec les autres, le reste du monde, comment on peut le faire? Donc, les États africains, donc, veulent investir. aba n'abamenyeshamakuru mbere harimwo n'abashingamateka ni ku ruhande rw'u Burundi. Inama rero yari imaze iminsi 3 kandi irarangiye. Aha rero bariko babaza ibibazo mbere banunganira kubera yuko iyo nama yatunganirijwe abamenyeshamakuru ariko ibera ku buhinga ngurukana bumenyi yahuza abamenyeshamakuru bo mu bihugu bitandukanye, bakaba bariko barabira hamwe ibijanye n'ingene ibihugu vyo muri Afrika bifata amadeni. Aha rero na rimwe aya madeni akagora kuyishura, ugasanga mbere n'ubutunzi bw'igihugu burahombeye kuko ayo madeni rimwe na rimwe atanganwa n'inyungu kuko ngo bayacerewe kuriha. Abatunganirije uru ruganda abamenyeshamakuru ku ruhande rw'u Burundi baje kwidondora bavuye bashikiriza idonido ry'igituma batunganije runo ruganda. Reka rero tumwumvirize. Jewe nitwa Nishirimbere Apollinaire, nkabandi nyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe Initiative Citoyenne pour l'Environnement et le Développement durable mu mfunyapfunyo ICED, akaba ari ishyirahamwe gishinze kugwanira gukingira ibidukikije hamwe n'iterambere rirama mu gihugu cacu. Intumbero y'uru ruganda rwabereye ku mbuga ngurukana bumenyi ruriko rukorwa muri Kenya, natwe turukwikenera ngaha kwari ukwifatanya n'abanyeshamakuru kugira twige ikibazo c'amadeni hamwe n'iterambere muri Afrika, na cyane muri bino bihe bya Covid biboneka ko ibihugu bizobandanya bifata amadeni kugira ngo bishobore kubandanya byiteza imbere. Nico gituma rero twabatumye ko kugira ngo muze dukene hamwe twigire hamwe iki kibazo, kuko biraboneka ko ari ikibazo gikomeye cyane mu bibazo by'iterambere mu bihugu bya Afrika hamwe no mu Burundi muri rusange. Muhereje kuvuga ko ari ingorane komeye. Ingorane gute? Ni ingorane kubera ko ibihugu guhera kuva twikukiye ibihugu bya Afrika byagumye bifata amadeni. Uko bifata amadeni rero niko bifata n'ayandi mugabo bikagorana kuyariha muri amazingira ngo kumva yuko basaba ngo guheberwa amadeni byarabaye mu myaka yahera. Hajya ni kubera ko biba byagoranye kuriha ku buryo usanga amageneration donc urunganwe rukurikira ariko ruzoguma ruriha, ariko ideni muri rusangi siribi. Twabonye yuko ibihugu byose bifata amadeni ku isi yose, ariko riba ribi igihe rikoreshejwe nabi, na cyane ko ideni usanga ari amahera yoroshe kuronka, aho ibihugu byinshi aho kwibandira gutorokanya amafaranga yo mu bihugu hagati kugira bari bakoresha basaba amadeni nayo aragora kure nko mpeje kubivuga kubera ko aguma aba menshi, mugasanga rero yaragandanye bikanka ukuntu bayariha, hagagira ikihe basaba ngo bayahebege. Rero muri ibihe bya Covid aho isi yose yahagaritse imirimo, biraboneka ko ibihugu bizoguma bikeneye amadeni, kica kibi kibazo rero kuko iyo ufise uriko wakideni utabona aho uzoshobora gukura amafaranga yo kuririha, urumva n'ikibazo nyene kuko haragira igihe ugasanga birakugoye hamwe n'ubutunzi bukaca buhasinzikarira. Ni muri iyo ntumbero y'amashyirahamwe yacu yishinze guharanira iterambere rirama yaciye afata ikibazo mu minwe kugira ngo na cyane yifatanye na mwebwe mujeje kumenyesha amakuru, kuko abantu benshi ntibazi yuko ibihugu bifata amadeni. Hariho n'abatazi ibihugu bifata amadeni, bazi yuko dukoresha amafaranga ajya turiha y'amakori gusa, ariko hari igihe turiha amakori ugasanga nayo kuriha amafaranga twafashe y'amadeni atarayo guteza imbere igihugu, ugasanga tuguma amafaranga yose turonka ashikira mu kinogo cyo kuriha amadeni. Nico kiba turasaba leta yacu ko yofata ikibazo mu minwe hamwe n'ibindi bibazo, kubera yuko ari ikibazo nyamukuru, aho kwabandanya dutoza amafaranga yo kuriha amadeni, dutoza amafaranga yo kwiteza imbere, yo guteza imbere igihugu, yo kubaka inyubako rusange ziba zikenewe,
nayo gukora ibikorwa bimwe bita service public sociaux ari nk'ivy'ubuvuzi ari nk'ivyo indero imico kama n'ibindi twebwe rero ntitwanka gufatwa amadeni ariko ico twanka ni ikoreshwa nabi y'amafaranga hamwe no kuca wibagira ibindi bibazo na cyane byo gutunganya igihugu n'iterambere mu kuriha ayo madeni. Rero twarabonye kandi ko ikibazo c'ideni ari kibazo gikomeye kuko ibihugu vya rutura birashobora kurikoresha nk'ikigwanisho cyo muri diplomasiya cyo mu bigenderanire n'ibindi bihugu canke rikayikoresha kugira ngo rigire ico bita ama pression politique. Nico gituma amadeni menshi muramwumva aba afise ama condition. Hanyuma rero ikintu dusaba mu ideni ni intwaro rusangi hamwe n'intwaro ibereye mu itunganwa ry'ideni. Murazi yuko muri rusangi atamugabo atagira ideni mugabo kuririha nico kintu gikomeye hamwe no kurikoresha neza. Haheze iminsi 3 kandi vyaraba abamenyesha makuru muravye uko vyagenze ni nuko mwari muvyibaza mwibaza ko bagiye guhinduka iki kubera iyi nama yabaye mwebwe nyene mwarabibonye no kuvuga kuva ku gatatu tariki 9 mwarabonye ko mwashoje kwandika inkuru nyinshi kuri ku mbuga nagenda bibona murabona ko abantu ama reaction yabaye menshi atandukanye ntibari bazi yuko igihugu gishobora kuba gifise amadeni angana ibihumbi by'amamiliyaridi. No kuvuga ikiye guhinduka ni gukanguka kwa bafata ingingo hamwe n'abazishira mu ngiro bizotuma bafata ikibazo mu minwe hanyuma hagira igihinduka mu bijanye n'itunganwa ry'amafaranga leta ikoresha hamwe no kugwiza umwimbo mu gihugu hagati. Nivyo ahanini bikomeye kugira ngo dushobore kuriha amadeni tuzaye dufise dushobore no kwiteza imbere na cyane dusabe ibihugu dufitiye amadeni ko vyo yaduhebera kugira dutangure gujasha kuko amadeni menshi yafashwe muri kahise na amadeni wasanga yafashwe abene gihugu batabanje kubimenyeshwa ugasanga umushikiranganje canke uyu canke uri yaragiye arafasha ideni mugabo ntivyaciye mu bene gihugu ngo bice nk'imunama y'amategeko byarabaye mu myaka yahera cyane kuko murazi yuko amareta ari continuité abandanye n'ideni ryafashwe kuri Republika ya mbere mwarabibonye mu cigwa twaronse rizorihwa natwebwe n'iryafashwe muri Republika ya kabiri rizorihwa natwebwe niko bimeze nico gituma yo dusaba yuko leta igihe cyose yo bifata amadeni yobanza kubicisha mu barongo mubo abene gihugu bitoreye ni nako bisanzwe bigenda ngaha mu Burundi ndavyibaza ariko nabo tukabasaba yuko boza bararaba neza ko ayo mafaranga akoreshwa kuko basanzwe bajejwe kuraba imigambi ya leta no kuraba yuko itunganwa neza. Ariko mutunganije inyigisho nyizi na cyane mu karere mukasangira ivyiyumviro n'abandi biheza bikungura iki muri rusange ico vyungura mwarabonye ko twari kumwe n'abamesha makuru bo mu mihingo itandukanye bava muri Kenya, Cameroon, Angola, Uganda murasangira mukagira ico bita gusangira experience mukumva abandi ukuntu bakora n'ukuntu bamenyesha makuru. Mwarabonye muri Kenya ukuntu bakora inkuru zo kuvyerekeye ubutunzi hamwe no kugwanya ibiturire. Hanyuma ikindi naco byungura no gukora munani murazi yuko nyamwigenda ko atarimira impeshi bivyo rero bituma abamesha makuru bo ngaha bungura ubwenge kuko akamyoni katagurutse nikamenyo bweze ubuhinga bwarateye imbere. Mwabonye ko mushobora kuvugana nabo bakababwira bati twebwe iwacu dukora uku bigenda uku nuko mbere bizotuma bikabakuramwo n'ubwoba bwo gushobora gushikiriza inkuru kuko turavye ibihe twagiye turacamwo umesha makuru nawe arashobora kumva afise ubwoba ariko urashobora kubona uti ni muri Kenya cyangwa muri Cameroon mbona babivuga none twebwe natwe niki cyo bitubuza mukora umwuga wanyu nkuko amateko abibarekurira atawo mubeshe na cyane dusaba mwarabonye abandi yuko bakoresha ibiharuro biba bihari ikibi no kubesha cyane gushikiriza inkuru yo guzambura ariko inkuru zose zubaka ziba ari nziza niko n'abandi bameje makuru bose mwabonye ariko babikora. No kuvuga rero akunguko cyangwa karusho kahari nukungura ubwenge mu bandi ivyo navyo urazi ko bifasha kandi nibiri mu madomene yose zikumenyesha makuru gusa.
mu bikorwa byagiye biratangwa haribonekeje ko igituma ayo madeni adakora ivyari biyagenewe ari cyane cyane yuko ibi bihugu biba bizinganitswe n'igiturire no kudakoresha intwaro ibereye. Mbega mwebwe mugira iki abajejwe kugira amategeko eka n'abanyagihugu muri rusange kugira ibintu tubisezerere? Icyo twobwira abajejwe gukora amategeko nuko bobo jewe aho ngeza amaso amategeko y'igihugu cy'u Burundi muri rusange ameze neza cyane ahubwo ngira ngo bari kumbaza ati nobwira iki abayashira mu ngiro. France umwe w'umwanditsi niwe yavuze ati c'est la force des lois qui fait la force des états. Nukuvuga ni inguvu z'amategeko nizo zizana inguvu z'amaleta. Ibihugu byose bishira mu ngiro amategeko bikayakwirikiza, ayo maleta usanga akomeye, acakomera mu butunzi, agakomera mu byo kwivuna abanzi, agakomera mu by'umutekano, agakomera mu byose. Icyo twosaba rero abaturongoye bashejwe gushira mu ngiro amategeko nuko bayashira mu ngiro kujya yanditswe. Ivyo navyo bizoca bifasha igihugu cyacu gukomera, kuko uko bimeze ko amategeko yacu ari mu mategeko ya mbere akomeye ku isi, plutôt meza ku isi mu nyandiko. Hamwe yoshirwa mu ngiro uko yanditswe, nibaza ko igihugu cyacu myaka mike yacu shobora kumera nkuko umuhinga wacu yabivuze, kirashobora kumera nka Corée du Sud, bya bihugu twita les pays ateliers, Corée du Sud, za Singapore, za Malaisie, aho byashoboye gutera imbere mu mwanya muto cyane, kandi ari ubuhugu butoya mbere usanga bufise n'amaklima atameze neza. Mugabo Burundi twarabonye ko dufise ibintu byose bishoboka kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Turafise klima imeze neza, turafise abantu la main d'œuvre, turafise mbere n'ivyo tworatira ingenzi. Ukuvuga rero yuko atakintu kimwe kibuze, ahubwo dushiremo ishaka. Hanyuma abene gihugu nabo ngoje kubimbaza, twobasaba yuko nabo bamenye ko ubutunzi ari ubwabo, ni ubutunzi rusange, nkuko nyene icubahiro mukuru w'iyama bidusaba baze baravuga ibyo bantu bitagenda neza, babishikirize mu majambo yumvikana atabo bakomerekeje mu bugwa neza. Nibaza yuko bizoshirwa mu ngiro, kandi ikintu gikenewe na cyane ngo twabibonye ni ugushaka, la volonté. Iyo hariho volonté politique, ugushaka kwa politique, ibintu byose biragenda neza. Ngira ngo muramaze kubibona ko muri no minsi mikeya hari ibintu byinshi bimaze guhinduka mu gihugu, ku buryo igihugu cyacu gishobora kuba muri bijya bihugu biriko biratera imbere.